Bana b'Imana rero turacyabandanya rero nariko ndababwira ukuntu wa mugabo w'ikirara yari karambesha ngo sabe nyereke ingene basaba amahera amajini. Rero narababwiye ko yari yambwiye kugura urupapuro nkarujaniwe, hanyuma ngiye nihutisha narababwiye iwe rujya rukaratasi ndahageze yarafashe umunyota ujya wo muziko niwe yakoresheje. Mu by'ukuri nanje narawitoreye ndawusanzaza kuri rwa rupapuro, hanyuma ambwira ati vuga uku, nkavuga ati jini Maimuna ndagusabye amafaranga ngana uku, basi ibintu nk'ibyo. Rero uwo munsi papa yagomba kutujana mu muji Ngozi muri saro batumwe no kutugurira impuzu canke ibirato no gutembera ibintu nk'ibyo. Noneho rero naza numva papa ariko arashusha imodoka mu gitondo ngo atujane, nanje ndi kuri wa muntu wa sinovuga ngo ni papa nta mwana yigeze, wa mugabo w'ikirara naraba yabana namushikiwe nabishwa we batatu bamushikiwe. Wa mugore nawe yari yarabyaranye umwana na papa se akamutwara nyamwana wewe nyene narababwiye ko ari yaragiye gushaka umugabo, ari naho bari barahaye ishano batoyi banje mugabo barakize. Akabana na nyina wiwe nawe yari umukecuru. Rero uwo mugabo yari umutezi wa Gatarina ku rwego rwo hejuru. Hanyuma yahora atera n'iwacu nyene akaza kuhiba canke muri icyo gisagara no mu yindi misozi bari bafise ikipe nyene ziba umenga ni nk'inkoho bariko bibisha, ariko mu byaba ari bibuye babita abatezi ba Gatarina. Ibyo ndazi mu Burundi mwahora mubyumva. Rero murabona harabaye kuri ndadaye ariko ariyamamaza. Rero jewe nari umukobwa nyene ndi hagati y'imyaka 17 na 18. Rero jewe nakunda Frodebu, nkaja muri mitingi za Frodebu. Rero gutyo nyene byari byanatumye mama tutavuga rumwe, ariko reka mbanze mare cyane iyo nkuru y'uwo mugabo. Uwo mugabo rero ya rwarukaratasi narababwiye ko yari afise igitabo, kiri igitabo kuntu hari aho yuguruye. Rwarukaratasi twaruzinze mu kane kandi nije nagwizingira inshuro ya mbere, hanyuma tukarugonda gutyo. Ubwa mbere rwaba dufate urukaratasi rwa mbere twaruzinze uku, rwa kabiri uku nije nagwizingiye turushira hagati muri cya gitabo. Turushize muri cya gitabo haciye nk'iminota 4 canke ego ine gutyo, arambwira ati rero reka twugurure igitabo turabe, utore rwa rukaratasi urabe ibyo amajini yoba yanditse. Ati nibyara byagushimye uzobutomboje, bitagushimye naho wihangane. Tisawa kwa rupapuro ndarutora ndarukumura hariko wa munyota, kandi urupapuro je nararubonye kabisa. Haza kwa amajambo rero yiyanditse yavuga ngo wewe Zipora mwana wa Karaveri, turakwembereye ko tuzoza turaguha amafaranga, ariko ubanze uzana amafaranga angana n'ibihumbi 3, uzane hariho ibintu ngo by'ibiyeri n'amagi, hanyuma ngo tuzoza turaguha amafaranga. Ndabisoma. Hanyuma rero abana b'Imana gusenga ni byiza, ariko nabwo niko ndavuga gusenga ni byiza, gusenga mu muryango, kubera iyo hataba imbaraga z'ababyeyi banje basenga nari guhava ngo abungorane. Rero kuko jewe nari mpahamiye ubutunzi, ariko umutima ukambarira canke se
ijwi ry'Imana rikambarira nkibaza ni gute ibi bintu byaba binyemereye amahera ngo byongere binsaba amahera, kubera n'uwo mupapa yarambwiye ati rero wabonye byagushimye, rero ugomba kuzana amafaranga angana n'ibihumbi bitatu mu mirongo 92 yari menshi, uzane ibihumbi 3 wongerewe ucugura ibiyeri byo byarazi ko shobora kugenda no kwa papa nkaterura ikazo y'ibiyeri ibintu nk'ibyo. Ndamubwira ati jewe amahera ntaho no yakura ngo ubukwari muna, ndamubwira ni jewe ayo mahera ntaho no yakura kubera ko sinoja mu mangazini ya papa ngo ntora amahera ntashaka kwanyica, ati yo nkubita kanyica. Undi nawe arambwira ati hobura n'ikintu wibase wawe canke ukagurisha ukagira. Mu by'ukuri yarazi ko Jeff isa amafaranga, kandi nibyo je nari ifise amafaranga kubera jewe data yari yaratugabiye amakawa twiyamurira tugashora ku maezine turi abana bane, jewe na mukuru wanje n'umuhungu yitwa ko yankurikira angashaka kungana n'umukobwa yankurikira. Uko twari bane yari yaraduhaye ibipimo by'ikawa twiyamurira uko dushaka, hanyuma nkongera nkikorera ibintu mama atakoze impeke je narayikora nkidandariza. Mbese narakora ibintu nyene kandi nari ifise amashanse yo kudandaza ibintu bikemera, kuko naraja no mu misozi abanyagihugu nkabakopesha amahera, nkabagurira amakawa, hajya amakawa ari karashuri kugatoranya akagujana mu gipimo cy'ikawa ugatora ibiti byeze neza ukabyandika ku migozi, hanyuma igihe haba hageze ko ikawa zishogwa ku maizini ukagenda ukazuriyamurira. Rero nari umukobwa rero fise amahera, ni nacyo gituma uwo mugabo w'ikirara yari karagerageza kumbesha, kuko yarazi ko mu bana bo kwa Karaveri shika mu mangazini kwa papa ko shaka kandi fise n'amafaranga. Ndamubwira rero ko atawuno yakura, aragerageza ubugirwa. Ndamubwira ati none bimbwirire bize bibanza biyampe, kuko nariko ndasaba ibihumbi 50. Tibize bibanza biyampe, nibyamara kuyampa nzoheza cengura ibyo bintu bikeneye, kandi jewe nzoca ndabiha ibihumbi 30 cyangwa 20 sigarane makeya, hanyuma nzoca nza ndabisaba fise n'amahera nkora mu nkaza ndabiha. Arihinguza, ariko kubera ko nyene jewe naguma numva ijwi rimbwira ati ntutange n'ikintu na kimwe. Nkumva rero papa ariko muhiri wacu imodoka ariko arayaza tibarasize mu muji Ngozi, ariko naba ari kugenda je nkasigara ndindiriye ko niko ndarondera amahera mu majini, numva ko icyari kiri imbere bwa butunzi. Niyo mpamvu bana b'Imana abazumviye intahe muzaze murasenga, musengera abana banyu, musengera imiryango yanyu. Iki gihe hari abana benshi bariko baragwa mu bibazo nk'ibyo, hari abantu benshi bariko barahura n'ingorane nk'izo. Jewe nagiriwe ubuntu kuko iwacu bari baragarukiye Imana, barasenga mu by'ukuri, kandi nanje kuvanza ubwenge mu mwaka wa 3 narasenga. Basi rero bitunaniye kumvikana, mugabo arambwira ati nta kibazo, uru rupapuro rujane uze guhengera ku mugoroba mu ijoro, uze kurufata uruzingu kunuku uca urubishira ahantu, ejo mu gitondo uzosanga amahera yaje ibihumbi 50 wasavye. Atariko ikintu kihari, niwamara kuja kuryama umaze kuvuga amajambo yari yambwiye, amajambo ngoba kuvuga ko mvuga ngo Jini Maimuna jewe kanaka ndagusabye ibihumbi 50, basi ncacira kwa mate, hanyuma nje ndarushira ahantu nza kuryama. Ko ngiye kuryama ata muntu twongera kuvugana, ko nzobyuka mu gitondo ngenda kuraba ayo mahera. Tisawa rero duhejeje naratashe. Uwo mugabo w'ikirara narababwiye yari mushiki wa mugore bahora baturuga aho muhiri wabo, baba naho bari bazi yuko ari abantu
mushiki we yari umuntu w'umupfumu kandi yaronka abantu benshi baturutse imihingo yose baza kumuraguzako burya abantu canke amahera atacyamaze ntacyavamo baba mu kazu k'amahuba k'ivyatsi k'ivyumba bibiri hakabamo uwo mushiki we w'umupfumu yari afise abana batatu batangira base yari afise abana batatu barabishwa b'uwo mugabo yari karambesha akabanamo na nyina wiwe w'umukecuru rero nubwo yari karambeshabesha nabo yabeshabesha bose yababeshabesha mushiki we aryamye imbere y'igitanda cya musaza we nabishwa we baryamye nkaho rero uwo mugabo gwa rupapuro yari yaruvugiye ko nawe jini Mayimuna uwo mwana ni mwishwanje uyu ni mushikanje ndagusabye uzomuha amafaranga rero ndataha maze gutaha muhira asanga abandi bamaze kwitegura muganja ndoga vuba ubwo ntibaziyo nari nazindutse hanyuma dufata imodoka tugenda mu muji Ngozi noneho mu muji Ngozi tumaze gutaha dusubiye muhira njewe twarateramye mwijoro kubera hariho muri saro nyene tugomba kurira turajya n'abavyeyi bari ku meza yabo barafungura jewe mpeje kujya najya vuba kugira ngende kuryama no gutetongera gwa rukaratasi kugira nze nibonera amafaranga ubwo rero mpeje kujya cagagenda mu gitanda ndiryamira fata gwa rukaratasi nari ifise icyumba cyanje nagomba kuba njyamamwe jewe mugabo kubera twaca tujyama mu cyumba kimwe turi abavukana batatu turi abakobwa batatu bitwa ko twari bakuru n'abandi bagira ibyumba byabo icyo cyumba cyanje rero nakibikamo ibintu byanje n'impuzu zanje kikabamo n'isanduku kuko nigeze kubandangaza ibiyobe mbese nkaja no mu misozi nkarangura amapera nkagura amapera nkaza ndaha abana bagenda kunobera ikawa murazi mu Burundi baranobera udukawa naho twaba dukeya umwana ukamuha 5 canke ukamuha nabaha ipera rimwe bakanzanira udukawa duke mugabo ikawa zikagwira kandi nkazikuramo amahera menshi nubwo rero ku mugoroba rero turiko turafungura jemeje gufungura canigira mu gitanda kuryama ngiye kuryama nagiye muri cya cyumba cyanje fata gwa rukaratasi ndaruvugira ko ya majambo wa mugabo yari yambwiye ndarushira mu isanduku ndugara canja mu cyumba ndaryama njyamye rero abasigaye muri saro bariko barafungura papa arababwira ati genda muri butike muzane inzoga munywe baragenda mu magazini baratora nyimba banyoye bia nyimba banyoye ugwagwa kuko ntihabura ugwagwa ntihabura bia na za whisky zose n'imivinyo yose twarayidandaza hanyuma sinzi ukuntu umugabo papa yarabye abona mu bariko baranywa Jesse ndimwo arababaza ese ko muri ko muranywa mwenyene wundi mwana ari hehe ngo zipora yamaze kuza kuryama mugaca munywa ntimumuzane ntimumuhamagare atubwo ntiyamenye ko muri ko muranywa mukuru wanje rero araza mu gipangu ahagarara ku ngazi zijya abantu baduga ko nyene zisima kuko mu kuja mu nzu nkuru hari ingazi nyere baduga rero mukuru wanje ahagarara ku ngazi arampamagara ariko kubera bya bindi navuze nawe wa mugabo yarambuje ko ntazongera kuvuga nanka kuvuga bimusesemye asubira muri saro kwicarira no kujya no kunezerwa hamwe n'abantu hanyuma papa zipora ari hehe rero je papa yarankunda kandi narakunda kubabaza abavyeyi nkakora amakosa ariko papa yibutse ko yari yarandose ahangayitse kandi bavuga ati ni je nabaye ikirera cy'abandi bana yaragera hakankunda papa rero arabagenda mu muzane aze mukuru wanje na mutoyi wanje baraza bansanga mu gitanda bararomba koma zipora ingo tugende papa yaduhaye inzoga turiko nkaguma ngira ngo nyene numva nyene ibyo barimwo bariko barandusha mu mutwe ndabikura nyene niyamiriza mugabo sinavuga barahava baragenda ngo zipora ngo yase arasinziriye
ngo eka ngo we yase nyene ngo yase nyene kubuza mama aravuga ati buriya rero ashobora kuba arushe kuko twiyiri warayerera ingozi twiriwe turayerera ingozi ati buriya girararushe turi mu mwihorere baranyoye rero baragira aho baraza kuryama numva rero mukuru wanje azarambirira ukuntu bari banezerewe bari muri saro sinumvirize nkomeza kwiryamira nibwo rero bwarakeye mu gitondo umutima wari kuri ya mafaranga ndagenda muri cya cyumba cyanje ndugurura nuguruye mbona ni cya gikaratasi nta mahera ariyo nirirwa nkaza ndagenda kurunguruka ningira ya mahera yaje musanga ntayo buraca kandi uwo mupapa ntabwo yari umupapa nta mwana yapfuye asize nta mwana yari afise kuko narumvise yarageze haranapfa rero wa mugabo yaragerageje kundondera kuko urumva yaraza akanywera n'iwacu hanyuma aranyibarisha ngo byagenze gute dishwe tivyase ntayo nabonye ngo wabigize nabi tekana bigize nkuko wambwiye nguze gusubira ku mugoroba uze kuraba ntoke ku mugoroba narasubiriye ndabye nubundi sanga ya mahera ntayarimwo ku mugoroba narasubiriye ndabitongera kwa kundi hanyuma ndagenda niryamira nyene ho nta gasheshe yanje ko yo kumvyura ngo hanyuma bukeye kandi ngiye kuraba sanga ntayarimwo aheze nk'imisi ibiri rero ndavuga ntata ibijya bintu bwari bujyajya kuko nyene naribaza ati ni gute byoba bigomba kumpa amahera bikaba biriko birasaba ayandi mahera ko naramubwira none kubera ko bisaba amahera kandi bigomba kumpa amahera yari yarambwiye rero ko ayo mahera tuzoyaturira ibyo nyene ngo biyaturira ngo bigakuramo amahera nk'umunyota ngo ari wo munyota mufyatura ayandi mahera rero haheze imisi ndavuga numva umutima ugumumbwira ndabibwire papa koko naragiye ndaterura rwa rupapuro ndarusanga papa mu mangazini ndarumubwira ati papa terura urupapuro rurabe papa ararusoma ngo wewe Zipora Miburo mwana wa Karaveri ngo turemeye ko tuzoza turaguha amafaranga ngo mugabo mubanze muzana ngo ibi byo nibiki ndicara ndamubwira ati papa turazi te buriya rero wa mutezi wa Gatarina yitwa Faraswa ati yarambwiye ngo nzofata amafaranga njaniwe mbega ndamusigurira uko byatanguye n'ukuntu yamaye amahera ngo nguri inkaratasi n'ukuntu ngo ayo majini yoza arampa amahera ndabisigurira papa ku burebure papa arambwira waramuhaye amafaranga toya nta n'icyasha wamuhaye toya kweri nta n'icyasha namuhaye arambwira ati mwana wanje tora ikiyeri je nakunda inzoga naramwe ibiyeri haje nk'umuntu kurangura ibiyeri wacu papa akambwira agenda muri depo gutanga ibiyeri harigihe arije nagenda nkaranguza ibiyeri muri depo nkafata nkaho umuntu wagatora ikaziyo y'ibiyeri nje ngaca nugurura ikiyeri sivye ko aho bazaniye twa musteri canke twa musteri boke byanyorohera kuko kamwe naraka mwanyene nkaheza ariko izi ibiya ni icyongereza ikiyeri naracyugurura nkagigotomera kikagera hagati urumva n'ikiyeri urukigotomera urazi kurucumingura haze hanyuma ugacushira kwa kadandari ugacushira munsi mu ikarito tugaca turenza ko iyindi karito yuzuye ivyo rero naho nabigira nabato yibanje canke n'uwo mukuru wanje nabo barabigira mu kwibibiyeri papa mukumwa basi rero papa titora ikiyeri aratora ikiyeri tuba turaganira nyene arambwira ati mwana wanje timana ishimwe ko butigeze utora ikintu na kimwe ngaha muri butike ngo kimushire tibugiye uhirahirwa atora amafaranga ukayamushira ati ibyo dutunze byose byari guca biherera iwabo byari guca bihera ati Imana ishimwe kweri nta n'ikintu na kimwe tiyaranyoheze mbure njani radio ngo mbure ngo ayo majini ndagombe ki radio kuko azi ko visi radio ati bijya byose ti bwari bujyajya ati mugabo kubera ibintu byabo bakora by'ubusuma ati wari gusanga ibyo dutunze byose bigiye kubera ko
watoye amahera muyo dutunze. Basi rero ndabwira papa ati papa tariko ntuzobibwire mama ati kuko ni waramukubibwiye mama azobibwira abandi bagore atujya yari yarambwiye ati ntuzohirahire ngo ubivuge ati ibi bintu ndiko ndakubwira ndiko ndakwereka inzira uzoca mu kugira utunge ntuzohirahire ubivuge ati bigukunda bitagukunda uramutse ubivuze uzocupfa kandi ntabyo nzovuga. Basi rero umukobwa muzima ndabwira papa ati ntuzobibwire mama ntazova bibwira abandi bagore ngo bize bingarukeko ngo azoca nyica. Papa toya ntahumura ntacyo uzoba. Rero papa nawene arashobora kuba yaramaze imisi nyene ariko urumva ntiyari kubihisha mama yarabibwiye mama. Mama nawe nyimba yaragerageje kuba yobika ibanga ariko mwiyo misi haheze imisi acatangura kuza haza abantu baza kumuhiga bazi yaba baza kumuhiga bamukurikirana kuko yabazurumye. Mama rero niho byamwanka munda none hatangura kubivuga hariho umuntu nyene yavuga ko yamutwaye igare rishasha kigura abandi bakaza bavuga ko bamuhaye ibihumbi n'ibihumbi. Mu Burundi hari igihe yigeze no kuba haduka abantu babapfunga kiwani hari n'abantu bigeze kwaduka bakoresha amashapure bavuga ngo n'abantu basenga ngo mbese ibintu by'ubujyaje. Hanyuma ubwo rero mama arabumviriza arababwira ati yo ati yarashatse kubesha umukobwa wanje wifura ati mugabo abo umwana azi ubwenge ataranka kumuha amahera. Rero byarageze aho birashikira wa mugabo aramenya ko noba naramenye ryabanga twabona nkabona rikarahekenya amenyo ukuntu nabona rikaritembereze muza mu bice by'iwacu. Ndabwira ababyeyi ati jewe afise ubwoba wa mugabo ndamubonye mbambona mekenyera amenyo kandi bwa bwana bwishwawe nabwo kuko twara dukina nabo bishwa biwe ikindi gihe numva buriko burantuka ngo abeshe mujomba ngo ko yagomba nguze kwiba amahera so wabo. Basi rero ndagira ubwoba ko azoza kunyica. Hanyuma ndabwira papa ati nyamara François azonyica kubera yarabimenye ko namenye ryabanga giwe ko yagomba ndamwibira amafaranga. Ndavuga ati jewe sinzosubira kuryama mwaziri yanzu zo mu gipangu nja ndimuka canja kuryama mu nzu nkuru aha icyumba cyaryamamwo abana duca turararana n'abana uwundi mwana casubira kuryamana na mukuru wanje na mutoyi wanje je canga ndaryamana n'abana mu cyumba cyo mu nzu nkuru ati niyo azoza kunyica ababyeyi bazobyumva. Rero nyene akamekenyera amenyo haza haboneka abantu benshi bagerageza kuza kwishuza ariko nyene ntibyamworoheye mugabo gusa sinari kwijajara ndazi iyo twahurira nk'ahantu nyene yinyegeje yari kunyica kandi nyene yari afitiye imigambi mibi ariko Imana yo mwijuru yagumye inkingira. Bana b'Imana rero odiye mu mwanya nayihagarika duce dutangura ukuntu intambara yaje gutera n'ingene jena rinagiye mu mugambo wa Frodebo. Hanyuma subiye inyuma gato nababwiye ingene Imana yagiye ingirira neza yagiye indokora. Burya murabona ngaha kujisho ryanje hari inkovu imanuka kuno twigeze kugira isanganya n'imodoka papa twa imodoka hanyuma imodoka igira agisida igize agisida iragwa nyene turababara ariko umuntu yababaye cyane yabaye jewe cyane na mubyara wanje hari mu 87 gutyo gusa icyo gihe nigiye mu Burundi hari hadutse intambara yo muri Ntega na Marangara kuko icyo gihe ndibuka bariko barandoda mu bitaro Ingozi na bandodera hamwe n'abantu ngo baba bakuwe muri Ntega baba batemaguwe Imana ikabakingira. Rero murumva ko niyo agisida y'imodoka Imana yarandengeye navyo kandi byo babirebire ariko nabwo Imana yarankijije mu byukuri ukuntu nari mu modoka n'ukuntu imodoka yaguye jewe naherutse
numva mbona nyene papa twara imodoka cyane nkavuga ati papa ari gutwara imodoka cyane iyo biba ari n'ibyo ngira ngo mvemo ariko ntibyakunda nongeye kwisanga mbona nkikujwe n'abantu benshi habaye agisida numva mu byaranje twari kumwe yaguma gongera avuga ngo we Zipora mwana wa mama turapfanye uwo mu byaranje nawe yavunitse ukuboko nawe yarababaye ariko papa na mama ntibabaye cyane harimo n'ubundi mudamu nawe yarafise umwana nabone ntibababaye cyane kandi icyo gihe mama yarafise wa mwana w'umukobwa nababwira yageze akagisjano yagira 6 hanyuma rero aho hose namashimwe shimira Imana ko Imana yandengeye icyo gihe simve mu byukuri icyo gihe byari bibabaje kuko navuye kwa muganga nyene tumba muhira ndi kirurume naguma nyene numva muhira baguma basenga kuko baguma babona abasirikare abantu nyene ngo bafise amacumu baca mu bice bya iwacu nyene abantu bakaza baraduga ruguru gato baraba ingene muri Ntega na Marangara imiriro yabiri kiraka kubera intambara yari aho hantu muri Ntega na Marangara rero iyo agisida y'imodoka nayone mu byukuri habaye Imana kuko nari kuba napfuye ariko Imana yarankingiye umukama Imana abandanye kubahezagira iyi yari audio ya 5 turacyabandanya ni audio igira 6.